turaramukije kandi abakunzi ba Service Nishimpaye TV twongera kubaha ikaze kuri vya biganiro byanyu mukunda cyane biranforsa ingo imibano kugira ngo tugabanye ingo zisambuka tugabanye amabi akorerwa mu ngo n'imiryango. Uno munsi kandi twasubiye kubazanira wa muhinga mukunda cyane, reka tumuhe ikaze abaramutse. Kaze muramutse abakozi ba Service Nishimpaye TV. Murakoze. Turamukije abakunzi ba Service Nishimpaye Television. Turabakunda cyane kandi Imana ibaha umugisha muri uno mwaka w'2025. Murakoze cyane Pasteur Yves Bavumiragiye. Twashaka uno munsi mwongere mutuyagire ku gikorwa kitoroshe ariko kandi gifise ikimazi kinini cyane c'imibonano mpuzabitsina mu ngo canke mu miryango. Benshi baravuga ko isi yatituye imibonano mpuzabitsina. Mbega namwe niko mubivuga? Ego cyane. Uravye hirya no hino Ego. ibiba ibikoreka ku isi, usanga isi yarahaye intumbero ico gikorwa Imana yari yarahezagiye. Nkuko rero mubivuze nivyo, isi yarakoresheje nabi ibijanye n'imibonano mpuzabitsina impande zose. Ego twoshobora kubivuga twisunze ibibera mu isi. Okay. Ubwa mbere hariho ibintu bijanye n'amareresi. Okay. Uravye amareresi bimwe bita amafilme, Ego. urasanga ari ibintu vyeze. Ego ababigezweho kabisa abantu bose baba abajene cyangwa abantu bakuze. Ego. Muri bwa buhinga ngurukana bumenyi, muri ya matelefone, Ego. ivyo bintu usanga vyuzuyeyo. Uramutse rero ufyonze Ego. ukabona n'ibintu bimeze nk'ibisanzwe. Mugabo Imana ikirema isi, ico ryari banga yari yaremye kugira ngo rikoregwe mu rugo abantu bubakanye. Okay. Urumva rero nkuko mwambajije Ego. ati mbega isi yaratituye imibonano mpuzabitsina, twavuze ko ari ivyo. Ego. Bibonekera rero aho ubwa mbere, Ego. ni ukuvuga kera vyahora vyitwa amabanga y'abubatsi. Ego. Ni ukuvuga nta si ibintu wabona Ahantu hose. ahantu hose. Uramutse ubonye n'abariko barabikorera ahantu hagaragara wabita ibivume. Ibivume nivyo. None rero ubu mw'itelefone Biriyo. usanga tugendana, usanga birimo. Nivyo. Ugasanga rero abantu baraba muri ya mafilme barabibona. Mafilme pornographique. Ego. Aho rero cane cane Ego. twoshobora kubirabira mu buryo butandukanye. Ego. Urabona abantu muri ya mafilme Ego. bariko barakorana imibonano mpuzabitsina n'ibikoko. Iki ni cerekana ko byabanga byamaze gutituka. Ugasanga umuntu ariko akorana imibonano mpuzabitsina n'igikoko, imbwa, indogobwa n'ibindi, kandi ukabona umengo arabinezererewe. Ukuri. Iyumvire rero wewe uriko uraraba ivyo bintu ukabona umuntu ariko arahuza igitsina n'imbwa n'igikoko. n'umuvumo. Nukuri Igishika gica gihera. uribaza
mbega ujya n'umuntu hari naho wibaza umuntu ashobora kwibaza ati mbega bijya nivyo ivyo canke sivyo canke sivyo murumva rero ico ni kimwe mu vyerekana ko isi yamaze gutitura iryo banga imana yari yagize ibanga riri sacre nivyo ibanga ryubashwe ego ubwa kabiri urabona abantu bakoresha imiti yongereza inguvu mu kurangura imibonano mpuzabitsina bimwe bita ama Viagra canke ayandi madroge atandukanye ukabona rero umuntu ariko arakora iyo mibonano akoresha inguvu zidasanzwe ukamenga n'imashini ukamenga n'imashini n'igikoko ariko umuntu bica bita na kakanovera byari bisanzwe bifise ubugira gatatu urabona umuntu ariko arakoresha ivyuma mu kurangura imibonano mpuzabitsina amarobo ubu usanga bariko barerekana ngo hariyo amarobo y'abagore amarobo y'abagabo umugabo akeneye ngira no kwihandura kwikura musonga agiye kucuma ngo ni robo y'umugore umugore nawe uko nyene ugasanga arondeye ikirobo c'ikigabo ugasanga nibo bariko barakorana imibonano mpuzabitsina murumva ko ari yasi yamaze gutitura ca gikorwa imana yari yagize igikorwa ciza citeka ubugira kane urabona abandi bakoresha ibintu bitandukanye ama objet ugasanga abakenyezi bariko baratsindagira amacupa mu bihimba vyabo imihwi amakonkombre n'ibindi warabona kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi ukabona berekanye ibintu biteye ubwoba umuhwi bakawutonora bagaca bawerekana nk'umumengo ni igihimba c'umugabo y'amakokombre uko nyene y'amacupa uko nyene ubiravye ukabona ko ari ibigereranyo bariko baragereranya na ca gikorwa sacre imana yari yagize igikorwa citeka murumva ko baba bagize nte baba bagitituye nivyo ubugira gatanu abatarubaka ugasanga bariko barakora iyo mibonano mpuzabitsina nivyo abana hakiri kare umwana w'imyaka 5, 9, 10 atazi niyo bita umutwe ugasanga ariko akora ibintu mw'ibyo aha naho nyene hariho n'abantu bakuze usanga bagize ntibatituye ico gikorwa ugasanga abantu b'abakenyezi bakuze bariko barafata abahungu bakiri bato babahendesha amafaranga cyangwa ubutunzi bwabo kugira ngo babatware muri ivyo bikorwa babahendahende babakoreshe ca gikorwa cari sacre b'abadolescents bageze gukunda amahera bageze mu bihe vyo kuja kuvura canke abagabo ugasanga bagiye twa dukobwa tukiri utuyabaga ugasanga bariko baraduhendahenda baduhendahendesha amafaranga ivyo navyo nyene ni ikindi cerekana ko isi yatituye ca gikorwa imana yari yagize ko ari igikorwa citeka igikorwa cubashe mbere bakavyita inzira yabo bihaye yo kurenga itegeko ry'Imana ibyo byose biragaragaza n'ukuri ko ryabanga ryagize gute ryatitutse mu bantu
yewe mana mana ico Imana yari yararemye yego ari igikorwa c'iteka caratitura gifise abo kigenewe wategerezwa kugera mu bigero kugira ngo winjire muri ico gikorwa ubwo rero ahari hose ubisangaho kandi biriko birakogwa nabi bigatuma rero nabo vyari bibere bitegerezwa gukorera bitakibakorera neza. Mwatanguye muvuga ku bijanye n'ibyo kuraba amafilme pornographique canke ibyo gukoresha amaviagra mu bintu mu nzira zimwe muri izi zitanu muhejeje kuvuga zo gutitura imibonano mpuzabitsina. Mbega ho mwosigura ingene habitituka umenga nihiganwa umenga uburyo bwo kongereza umenga uburyo ahubwo umuntu yohava afata positivement ariko mwe mwakivuze nkaho bifite sens negative mwoshobora kudusigurira neza ngaho. Yego murakoze cyane. Reka duhere kuri kimwe twavuga kijanye n'ivyo tubona ku mafilme. Uramutse ubonye nk'umukenyezi ariko ararangura amabanga mpuzabitsina n'imbwa ivyo vyovyo ni kanda uca uzinukwa ico gikorwa ugatangwa kwibaza mbega vya bindi vyari sacre ca gikorwa cari gihezagiwe iyo niyo kigeze ngaho ukumva nta kanovera nta peti yavyo gishobora kuguha birabiha nuwo kubwira ati ngo tugende dukore uhejeje iyumvire nkamwe wagiriwe ni ibakwiri bukabiraba hanyuma uwo mwubakanya akaza ati ingo ntavyo wokora nukuvuga rero yasi yafashe ca gikorwa ciza irakibisha kirabiha gisa nabi ego kigira ishusho mbi mu maso kubibona canke kuvyiyumvira ntibiba bikikuguye neza iyo mibonano rero ikiganiro iragabanuka mu bantu ugasanga rero barabihevye n'ababandi mu rugo vyategerezwa kugira ane ni kimwe mu vyubaka urugo mu bibubakira kubera ko muri vyo yabonye kigaca gicika ikintu c'ishano nukuri ivyo birumvikana. Urumva rero ko umuntu igikorwa ciza ashobora kukizinukwa agaca yumva no kubiheba yobiheba. Yego kuri bamwe b'imitima aho mwavuga by'amaviagra byo bimeze gute bigenda gute? Kuri bamwe b'imiti ivyongereza inguvu hari ico mwahere ko muga kabiri muvuga ngo vyongereza inguvu. Yego aha twovuga nko ku bagabo urumva ko aje arondera inguvu ni mu rugo iwe umwe bubakanye nawe nyine ntiyumva kakamaro ko gukora ya mabanga kuko ari kumwe n'umuntu agira nte aje afise izindi ntumbero umenga ariko aragira competition ariko ariruka muravyumva ca gikorwa nikiba kigira sans kiba kigira bwa buryohe uwo bakora uwo bari kumwe nawe arumva yuko kumbore aje umenga agomba kumwica aje umengo afise izindi nguvu atahorana ivyo navyo nyene ni vya bindi bituma girante yumva yobiheba yumva kubizinukwa. Abandi bahora bavuga yuko iyo bariko barabiraba bakabona hariho abariko barabikora bafashe iyo miti babikora imyanya miremire babikora bamenga ntibaruha rero umuntu yabiravye akaraba ko nawe adahora ashika kuri urwo rugero nawe yabibonye ko agaca yumva umenga arabaye imiriye agaca yumva umenga ntazobisubira cane urabona si umugabo gusa hariho n'abagore
dufate nk'uwoba yabikoze ari kumwe n'uwafashe iyo miti hanyuma agataha nko mu rugo agasanga umugabo we ari ngaha ari naturel ntashobora kumushikanira hahandi yahora agira wa wundi yari yamushikaniye nivyo aca yumva umengo uwo bari kumwe ari ntaca amazi disqualifie aca ava ku rutonde ugasanga rero ariko aravuga ati wewe ntaca umaze uba ufise ikimazi ni wa wundi yagize nte yari yidroze yihaye imiti yamaze umwanya muniniya ndetse si umwanya muniniya gusa baravuga ko ufashe irya miti n'igihimba kiravyima ngo kikaba kininiya gose urumva rero uwo yakoze muri bwa buryo busanzwe ntaba gifise ikibanza nivyo ivyo rero n'ibindi vyerekana iki ingene yasi yagumye ititura ico gikorwa muri nosi tuguma tubona ibintu byo kudenatiriza ibintu abantu iruhande y'ivy'Imana yaremye biri naturere baguma bashaka kongera ko cyane cyane abagore imishatsi amaso ingohe inzara ibindi bintu birenze ku rugero urumva ko no ngaho naho nyene mu bihimba baba ariko barongereza ko ibindi bintu birenze ku rugero mbega hari ico mwosaba kuri ibi mwejeje kudondagura murakoze cyane murumva ko isi uko buca uko bwira igenda irazana ngo ibintu bishasha muri ivyo bintu bishasha rero hariho n'ibidutwara mu mahonero nivyo nk'ibi rero ni ntawovuga ko ari ibintu vyiza ni ibintu bituma na za mfatiro z'ingo zisambuka ico rero twosaba ni giki ico umuntu yosaba nuko hoba kuza no kwihanikiriza kuraba ya mareresi twabona ya mafilme abubatse kirazira n'abatubatse babasore za nkumi bagenda byari bisanzwe ari n'ikizira kirazira gusa cyari gisanzwe ari kizira kuko baba bariko bararaba ibibatwara ibibexita bigatuma bagenda muri za ngeso mbi yego nariko ndavuga rero ngo ko kizira kuraba ry'amafilme kuko hari ibintu berekana usanga birenze urugero no kuvuga ni bimwe bita montage nukuri realite sukuri n'ikintu boba umuntu yoba akoze mu mwanya mu minuti ibiri barashobora gucakigwiza bakacagura kikaba minota 10 canke isaha kandi mu buzima busanzwe kidashobora kurenza iminota 2 mwavyumva yego cyane ni vya bindi rero vyo kugira nte vyo kurenza urugero yasi iri kuragira nte ikiratwereka yuko udakoze nkuko ushikane ngaha udakwiye kuba umugabo batazokwemera ni naho ivyo vy'imiti usanga biva ugasanga uwaremwe akoze iminota 2 canke 3 ahejeje agomba gukora nka kumwe ya filime yamwereka isaha nta kwije isaha ntaraheza sinoba n'umuntu bongaya umugore yongaya cyangwa umugabo yongaya ibintu mwene ivyo agombye kugira nte kwereka gukurikira bya bindi iriko ikiramwereka ico ni icambere ubugira kabiri rero muri bya bindi dusabwa iki no kwiyamiriza bya bindi vyongereza inguvu mu kurangura ya mibonano mpuzabitsina bimwe bita ama Viagra canke ibinini mwibuke ko henshi naho mwoba mwaravyumvise hariho abapfa kubera bariye ivyo binini vyongereza ingufu kugira ngo barangure imibonano mpuzabitsina barapfa abandi nabo kumbure udapfuye
vya binini birafise ingaruka mbi ugasanga abaye ikimuga ugasanga biranse mu nyuma kubera adasubiye kuronka vya binini. Murumva rero ko vyose bifise ingaruka mbi. Mana we, hari inkebuzo mwotanga none ko ariko baradukurikirana numva ataco novuga jewe ari inkebuzo muyibahe twumve bikosora bahora babikora bari bafite imigambi yo kubikora nabo babihagarike ko turumvise ko bitera amabi menshi. Murakoze. Yego. Inkebuzo zirahari. Yego. Murumva kubafata vya bintu vyongereza inguvu. Yego. Nuko batahura ko ivyo bimeze nka vya yayura mutwe. Nico kimwe na vya biyayura mutwe. Nico kimwe. Birafise rero ingaruka mbi ku buzima. Kugira murazi yuko nk'abantu bafata ibiyovyabwenge ibiyayura mutwe uramubona umengo n'umuntu ariko bigenda biriyakimira ejo ugasanga wa wundi wabona ko ari umuntu asigaye ari kigugu asigaye ari kiyingi asigaye atari umuntu ari umupfu agenda igifu kiko kiragenda. Nivyo rero biyayura vyongereza inguvu umenga ni kiremberembe kitagira amagufa kitagira navyo nyene nico kimwe. No ku aho hari ku bagabo no ku bagore nuko nyene urumva uwamaze kwinjiranwa nabo baba bafashe ivyo biyayura umutwe nawe nyene biramugira ko ingaruka mbi. Usanga mbega hariho n'ivyo abagore bafata nabo nyene barafise ibyo bafata. Baravuga yuko hariho nabo nyene ibibaha inguvu ugasanga umugore ashobora kwigera abagabo 5 6 canke 10 ku munsi kubera iki kubera ivyo aba yafashe. Navyo nyene urumva rero ni co kimwe n'ibiyayura mutwe birafise ingaruka mbi ku buzima. Kugira rero imibonano mpuzabitsina kububakanye si ugukoresha rero inguvu oya sinugukomeshanya mugende uvuga ati no musi ndaza gukomesha ndakomesha umugabo canke ndakomesha umugore wanje oya mu bisanzwe ibi bijanye ni mibonano mpuzabitsina ni ibintu bituzanira umunezero. Si ugukomeshanya oya undonderera umunezero naje nkakuronderera cane guhana urukundo urarumpa nkaruguha cane gose kuruhuriranira mu mutwe. Murazi yuko iyo umuntu yamaze kwiyumvira ko akeneye kubonana n'uwo bubakanye mu mutwe birajayo arakeneye yuko ico ciyumviro yashize mu mutwe ashitse kiranguka kugira ngo aruhuke. Murazi yuko harimwo vya bintu vyitwa inkabuzo amahormone bica bituma umuntu agirane atangura gushuha atangura kugira ubwo bushake. Birakeneye rero ko ni gukingiranira mbere n'indwara zimwe zimwe no kunywana kuba umwe mbese no kurindana na vya bindi vyo kurenga ibigo. Ndagushaka iyo ndagukeneye uraje canke wowe uranshaka ukambwira bituma mu rugo haba amahoro hamwe atawiyumvira kugira ante kurenga ibigo. Aho rero niho ubu uri kurakora ic'Imana yakuremeye ic'Imana yaremeye ya mibonano mpuza bitsina mu rugo yabaremye kugira ngo mugirente wa rukundo mu rugo rukomere kwa kubahana bwa bugwaneza kwa kwirinda bitume mu rugo rumera neza. Muvuze ko ari Imana yabiremye benshi
bibaza yuko ibyo by'ayo mabanga ahubwo biva kuri satani bitava ku mana. Hariho n'abakozi b'Imana numvise sinzi ngira ngo abakozi b'Imana entre guillemets numva bavyigisha ko bishobora kuba byaravuye kwa satani igihe Adamu na Eva bacumura. None ni namwe muvuze ko ari Imana yabiremye, none ni Imana canke ni satani? Murakoze. Nivyo ivyo uvuze benshi biyumvira yuko satani we yoba yaremye ibijanye no guhuza ibitsina, amabanga mpuzabitsina, ariko sivyo kuko satani ntarema. Umuremyi ni umwe, ni Imana. Iryo rero nibanga Imana yashizeho nk'umuremyi kugira ngo twinezerererwe. Nta mpamvu rero n'imwe yotuma ingo yitirira ibintu biryoshe nk'uko ngo ivyitirire satani. Oya, ni ivy'Imana. Imana niyo yaremye iryo banga ryo kurangura imibonano mpuzabitsina. Iryo rero ni banga ry'abera, abantu beza b'Imana. Nico gituma ari icaha gikomeye iyo umuntu ariko arirengagiza gukora ayo mabanga mu rugo. Nivyo kuri babandi batabikora nk'uko bisabwa, nk'uko itegeko ry'Imana ribisabwa. Ni icaha no kutabikora na n'uwo mwubakanye, kutabikorana n'uwo mwubakanye, ukabikorana n'uwundi wo hanze cyane. Ni icaha, ni icaha gikomeye no kubiheba ukitwaza impamvu izi n'izi mu rugo. Ukicisha uwo mwubakanye inyota, ukicisha uwo mwubakanye umubabaro, ukicisha uwo mwubakanye ivyitwazo, impamvu izi n'izi. Ni icaha rero. Nico gituma tubategerezwa gutahura ko ari ibanga ryashizweho n'Imana. Aho rero ko hageze ko riba ibanga ryashizweho n'Imana ngo rinezereze ingo n'imiryango. Ngomba ndabaha akanya mugire icyo mubwiye ingo n'imiryango muri kano kanya. Ingo n'imiryango bokora iki ufatiye kuri iryo bango nyene Imana yishiriyeho ngo baryoherwe banezerwe? Murakoze cyane. Nkuko duheje kubivuga, iryo ni banga Imana yashizeho. Naca gihe irema itanguza urugo. Ngira muribuka Imana yaje kurema Eva imukuye mu rubavu rwa Adamu, ngo yarivuza amazina. Aravuga ngo uyu n'umugore, ngo nakagufa k'amagufa yanje. Vyariko birerekana ko ari iryo banga. Imiryango rero myiza nibasubire ku kivi. Imiryango myiza nimusubire ku kivi. Basubire ku kivi. Subira ku kivi. Umwe wese amenye ibanga yahamagariwe. Iryo banga mumenye ko mwari hamagariwe. Ni banga riri sacré. Ni banga ryejejwe n'Imana. Urukundo rugaruke. Urukundo rugaruke mu ngo. Murakoze. Ingo ntizisubire gusambuka. Nivyo kandi birimwo mu bituma ingo nyinshi kugira ngo zisambuke. Mu gihe abashakashatsi murabizi barerekanye ingo bivanye n'ayo mabanga ingene arangurwa mu ngo. Murazi ko hariho urugo ruryoshe. Mu rugo ruryoshe abashakashatsi bavuze yuko bakora imibonano mpuzabitsina kabiri ku munsi. Biri mu vyubaka bituma urugo ruryoha neza cyane. Bategerezwa gutahura ati hari ivy'isi yashizeho kandi vyatituye, ariko twebwe kubera urugo rwacu ruryoshe dutegerezwa kuguma kwibanga kuko nibanga ry'Imana. Ni inshingano Imana yaduhaye. Birengagize ivy'isi izana, babandanye kugira ngo ingo zabo zikomere. Mu rugo ruhimbaye nabwo twarabonye yuko bakora imibonano mpuzabitsina imisi yose. Ivyo navyo nyene
ni bimwe muri vya bindi bigirante bikomeza urugo bigatuma urugo ruramba bigatuma mu rugo hama hari umunezero bigatuma mu rugo umuntu ashitseho abona ko ari urugo koko ruryoshe kubamo nivyo aha rero hasigaye kumenya mbega wowe uriko uratwumviriza iwawe bimeze gute wakurikiye vya bindi si iriko iratwigisha bititura urugo canke uravuga ati naho ibi bihari jewe ndazi ico Imana yampamagariye urugo rwanje ntegerezwa kururwanirira mu kururwanira rero ni uguha ibitugu vya bindi si igomba kudutwaramo tukavuga ati twebwe ivyo reka babikora babikore mugabo twebwe urugo rwacu turukomeze turukomereshe kuguma kwibanga turukomereshe guhana rwa rukundo turukomereshe ibi bikorwa vyiza Imana yaduhaye ibikorwa rero vyiza bisobanura ibikorwa vyiza ibikorwa vyiza bisobanura urugo rwiza cyane aho tuzosanga ibikorwa vyiza tuhasanga urugo rwiza murakoze cyane murakoze mwaraheze murakoze mwigisha wacu murakoze namwe abadukurikiranye bose muri kino kiganiro kiryoshe cyane bariko baratwigisha ingene isi yatituye iyi mibonano mpuzabitsina ariko turaronse inyigisho nziza ko naho isi yabitituye yashatse gusambura ingo zacu twebwe nitwokurikirana ab'isi n'ingene isi bariko barabikora twe twokumira kwibanga ryacu kuko ari ryo twahawe ngo rikomeze ingo zacu barangirije ku kibazo nibaza ko kitari ko kibazwa jeje nyene none weho bimeze gute wewe ubikora gute nanje reka ndakubaza weho bimeze gute wawe wewe ubikora gute yatubwiye mu bikorwa vyiza n'urugo rwiza nirwo rugo rwiza rero ibikorwa byawe nibyo biranga urugo rwawe hamwe wowe urashitse intege subira ku kivi hamwe wowe wahora ubikora n'intege nke wongereza umurindi ibikorwa vyiza urugo rwiza nuko rero numva ataco nokongereza ko vy'umwigisha yatubariye ari hano izi nyigisho zisa nizigomba amadetaye menshi kandi amadetaye arahari mwigisha wacu arahari n'inyigisho zirahari ziri detaye twagomba gusaba uwo babikeneye no mwibanga wenyene canke couple yiwe ko yoduhamagara kugira ngo tubimwigishe naho yoba ari umugore n'umugabo twobagirira seanse ari babiri tukabigisha mu buryo bwimbitse ku buryo urugo rwabo rumera neza kuko ndabona umwigisha ariko aratwigisha hano hari ibyo atadudurirako kuko nyene humva benshi ariko nimwaza muri babiri mu bikeneye hari izindi harakabijya sibyo gamwigisha cyane gose harakabijya kazoba karenzaho kandi rero nimero zacu mwazibonye kuri ekran ariko reka ndamusabe umwigisha wacu asubira atangize wiwe izacu kuri Service Nishima TV niziya 62 66 29 39 62 66 29 39 canke 71 amajana 661 amajana 641 71 661 641 namwe murashobora kubabwira ya nimero yanyu murakoze kubakeneye zino nyigisho ku buryo bw'umwihariko murashobora kuturondera kuri telefone inimero 79 amajana 990 ijana na 77 79 990 177 murakoze mwarahezagiwe bye bye.